Ndashaka gutangura saba imbabazi mwebwe mwese bakunzi banje, abakunzi ba Pauta. N'igihe kininiya mutariko murambona, mutariko muranyumva, ntariko ndagaragara mu itangazamakuru. Ntabwo byava kuri jewe kandi nta nubwo novuga ko byavuye ku gushaka kwanje. Novuga ko byavuye mu byo ngiye kubasigurira mu kanya kumvo zitandukanye. Ariko mwumve ko burya ahi Bujumbura tuhaba benshi tutariho dukomoka, kuba ari utavuka ahantu wisanga rimwe na rimwe hariho ibikugonga, wisanga rimwe na rimwe hariho ibikugora gushikako, bikaba ngombwa ko usanga uca mu mitego myinshi amahwa atandukanye. Ikindi naco murabizi je sindi umunyabujumbura, ndi umwana wo mu gisaga wo muri interieur canke se mu ntara zo hagati mu gihugu. Ntabwo navukiye Bujumbura, ataruko nisanze Bujumbura nkuko abandi nyene bahaje, gusa sindanibuka n'ingene nahaje kuko jewe naje nipakije, meme sintanibuka n'umushoferi yamanukanye gushika ngahi Bujumbura. Ibyo rero nabyo urumva biba biva ku kuntu kwa kuntu mu tuva mu miryango itandukanye. Dushimira Imana ko bamwe bavuka mu miryango yifise, abandi ugasanga bavuka mu miryango ibayabaye, nkuko nanje navutse mu muryango wayabaye tabwo atabirenze ufise, kandi nkabishimira Imana. Hanyuma ibyo bituma rero iyo umuntu uko tuvuka mu miryango itandukanye ni nabyo biduha ingoga zo gukora no gushirika umwete mu byo tuba dufisemo impano, canke se twashoboye nko kuja kwiga nko kw'ishure tukamenya. Akarorero murazi ko hariho nk'umwana avuka iwabo bafise ibigenda n'ibitagenda, ndavuga amazu, imiduga, byo gufungura ata kibazo na kimwe. Hariho nk'umuntu ashobora kuvuka ugasanga iwabo by'ukuri hari abakozi nka 5 mu nzu mu rupangu bakora ibitandukanye, aboza abana, aboza imiduga, abateka ne bakora ibitandukanye. Sinovuga rero ko nagiriwe bakwe byo kuvuka mu muryango na jewe twege muraza abantu bavuka ruguru na majority nibaza ko atamurigeze giri bakwe byo kuvuka ahantu asanga hari abakozi nk'abo 5-6. Naragize amahirwe rero mvuka mu muryango nishimiye, nezererewe uko biri kose, nkuko nawe uvuka mu muryango nezererewe. Uwo muryango rero watumye nisanga nduyu. Tuvuka atakintu dufise, tukavuka nkuko abandi bavuka ku mezi 9. Ndashimira Imana sinavutse ndi umuprematire canke se ngo ngira ibibazo byo mwivuka no mu gihe mama yaramfise afise imbanyi yanje ngo byari bimeze neza. Ivyo ndabishimira Imana. Icyo nashaka kugaruka ko rose ikindi kutambona bishobora kuba bivaro kuri izo condition umuntu aba yaraciyemo canke se mu buzima umuntu aba yaraciyemo kugira ngo ashike kuri ino si, ashike no muri no kino gisagara ca Bujumbura. Jewe ndashimira Imana kuko hari n'abandi nabo batarashika Bujumbura mugo bifuza kuzogira ngahi Bujumbura. Hariho abandi bataragira ku ntambwe jewe nagezeko mugo bifuza kuzona yigerako. Ni nkuko nanje hari intambwe nifuza gushika ko rero muri no misi narabuze mu itangazamakuru cyane narabuze muri media. Ntabwo abantu mwigeze munyumva, ngira ngo kutanyumva byarava ko nta kimenyesha makuru canje nari mfise. Murazi ko aho nakora hose nakora ibimenyesha makuru by'abantu, ariko ndabibutse ko imbere mu byo natanguriye ko nababwiye ko twisanga kuri inosi turi mu mice itandukanye. Aho rero nivyo bitugira abo turi, ejo ukaba ngombwa ugahitamwo ico ukora, ugahitamwo no kuburyo ubaho, ugahitamwo n'ingene ubana n'abantu. Jewe rero nisanze iwacu turabo mu ntara zo hagati mu gihugu, ntabwo turabanya Bujumbura. Biza kuba ngombwa ko manuka Bujumbura, manutse Bujumbura nja kugwana na struggle z'ubuzima bwo ngahi Bujumbura, ngwana no gusaragoringa uko noshobora kuba muri Bujumbura nk'abandi nyene nezerewe kandi atakibazo mfise kirenze. Ivyo byarangoye cyane. Hanyuma intambamye rero nahuye nazo zatumye ntakora mwino misi nuko ibimenyesha makuru byinshi nakoreye ntabwo ari bikeya. Murabizi narakorera Radio Isanganiro, nkorera Buja FM, nkorera PJ Classic FM, nkorera Ejo Heza FM, nkorera akanya gato nico bita Atoko Burundi. Iya Atoko niyo naherukiyemwo kandi hari muri Black FM. Nibaza ko kuva ico gihe nta muntu yasubiye kunyumva ndiko ndasamirana mu maradio canke se ndiko ndavugira kuri radio. Navuga aho naja hose n'abandi umutumire canke se haba ndi wa muntu akora ibyo
yateguye ata pressure atavuga ngo namukoze ariko arankoresha. Bivuze ngo rero kuba mutari ko muranyumva nuko nta radio nari mfise nkorera, nta ni television mfise nkorera, bisigura ngo kubura n'ibintu bise it's normal, n'ibintu bisanzwe nta kirenze, nta nubwo ari igikuba cacitse kuba ntabonetse. Ariko hari beshi bibajije ati papa utamu kubura kwiwe ubwo ntiyo baragize ibibazo by'ubugwayi, ntabwo nigeze ngwara, ntabwo yabaragize ibibazo agashoka akagwana n'umuntu agakomereka bigatuma adakora. Mu mibereho yanje sinzi kugwana, sinzi n'igihe mperukira kugwana, icyo kibazo ntabwo cyanshikiye. Ariko nagomba gusaba imbabazi rero mwebwe mwese mwambuze, mwarambuze, ariko ubu ngiye kuboneka mu buryo bukomeye, kuko ibyo byose umuntu aba yaraciye muri bya bito bikomeza umuntu, bikaba ngombwa ko afata ingingo zo kuba yorondera ibyo yokora. Rero murabona ntabwo ngwaye, meze neza, ndashimira Imana. Ntabwo nigeze ndanagwana no muri iyo minsi, yewe nagwana ahubwo nuko nshobora kuzogaruka kuri field ku kibuga mumbona meze neza atakibazo na kimwe, atangorane nimwe irimo, mukambona kandi munezerewe namwe. Ivyo rero byarabaye, nakoresheje ingufu zose zishoboka, ngerageza uko noshobora kugaragara imbere y'abafana banje. Murantunga nakoze iki rero, nihaye ingoga yuko nshobora gusezera burundu icerekeranye no gukorera ibimenyesha makuru cyane cyane byigenga, mvuga ngo ndondera umushahara canke se nk'umuntu ngiye yari umukoresha aribo bandondeye. Ndashimira Imana aho nagiye hose nta namwe nigeze nja gusaba akazi jewe mwa bino bimenyesha makuru byo mu Burundi, nta namwe nigeze nsaba akazi, kuko burya ikintu competence ni kindi kintu gikomeye, ku buryo iyo ushoboye ibintu ubu bishoboye nta nubwo urinda kuja kwandika lettre za jeronere, ahubwo naja hose wasanga aribo bandondera. Ibyo kuba barandondera nuko babona ikintu mbona ashoboye. Ibyo rero natanga hariya niyumvire nanje ko no byiha, ahubwo nkwiye kwihakaze jewe nyene nkaba mu boss wa jewe nyene. Hari radio nabonye ngaho ifise siroga yuko umuntu akwiye kuba mu boss wawe nyene, jiro navuze ati bijya ntanga handi kubera ikintu bitanga kuri jewe nyene. Niko kwiyumvira rero gukora ikimenyesha makuru canje, ndi mu nzira yabyo, ni processes ndimwo, ndabona ko biriko biragira nko ku 98% numva ko bigiye kurangira, kugira ngo nandi shobore kuronka medium yanje, hanyuma bya bindi natanga hariya nongere ndabitanga iwanje. Rero ikiza cyabayemwo, nagize amahigwe, abafana banje mwakomeje kumbaza aho narindi, ni benshi bambuze mugo bakavuga bati dushaka kubona papa utamu, dushaka kongera kumva papa utamu. Nagoma ndabamenyeshe ko uhera igenekerezo rya 15 ukwezi kwa 12 2024 muratangura gukurikirana jewe ariko nkorera ku kimenyesha makuru canje, kandi ndi kumwe n'abandi muzokunda mwakunze. Ibiganiro nabyo nifuza kuzokoramwo ni ibiganiro bitandukanye. Ikiganiro ca mbere murazi ni ikiganiro bita ibiganiro by'inkino. Ndashaka kwagura mu buryo bwiyaguye inkino, kuko beshi bazi ko inkino ari football, bakamenya ko inkino ari basket, bakamenya inkino karuru nuru oya. Ndashaka kuzoshika hirya no hino kuri terrain, hahandi inkino zikinigwa no kuri babandi bazikina, nkazoba mfise n'amahirwe yo ko beshi bazoba bafise aho bansanga kandi baza bisanzuye. Ndashaka kuzokora ikintu biyita inkingi ikomeye yo kubaka siporo ndondi, kesa swa muri football, muri basket, muri handball no mu yandi no mu zindi nkino zitandukanye, aho sino kwibagira nka za volleyball. Ibyo rero nzobikora gute? Nuko izi forma z'amakuru y'inkino dukora ngo makuru y'inkino twakozemwo ngiye kuzihindura gute? Murazi ko ndashimira Imana yarampaye ubu amahirwe yo kumenya utuntu duke duke uko ashobora kuyadabuta ama situation yahindutse, nkamenya ingene nitwara muri ibyo bintu. Muribuka ko nimeza ko ari je natanguje ikintu cyo kuvuga amakuru y'inkino yo ku mugabane wa Buraya yonyene atavanze n'ikindi kintu. Ndibuka ko ari je natanguje ikintu bita ama DJ Missions mu maradiyo yo ngaha mu Burundi. Ndibuka ko ari ndi umwe mu bantu bazanye ikintu bita kuvuza ama interview y'abamenyesha makuru cyangwa se y'abantu bakomeye bo hanze bavuga ibintu by'inkino. Ibyo rero I have to change,
n'iyindi field ndayihindure mwabona uburyo ibyo bintu ino format dukoramo ndashaka kuyihindura rero. Icambere nza guhera ko ni iyi football y'u Burundi shaka kuyubaka mu buryo buri strong. Buri strong murabona ko ndi muto ariko ndemeza ko ingufu zanje zishobora gushira itafari kuri football ndundi no kuri sport ndundi muri rusange kesa swa basket, football, handball n'ibindi. Hanyuma murazi ko izi nkino zacu ziba mu dukosa twishi. Dukosa tuba harimwo abakinyi batari bien rémunérés badahembwa neza, abakozi badahembwa neza, ibibuga byabuze, abapresident babesha abakinyi, abapresident bibeshera cyangwa se ugasanga nabo nyene barakenye, abo ni kubigira uburyo bashobora kuronka amafaranga no kubereka uburyo si ukuvuga ngo ntayo bafise, barafise amafaranga mu nyene bashobora kuyatanga mu equipe nayo bakanunguka. Nivyo tugiye kurabira hamwe rero ngiye kuzoshira ngaho, nzobazanira aba expert batandukanye kandi zera ko muzoryoherwa. Hanyuma ndashaka kuja mu kindi gisata bita art, ikintu no kwita utugenegene na culture n'imico. Muri kaminuza nizi ikintu biyita hôtellerie et tourisme. Muri hôtellerie et tourisme rero tourisme harimo ingenzi, ariko izo ngenzi ziza mu Burundi cyangwa se ziza ngaho iwanyu, ziza ngaho iwacu, ziza mu Rutana, zifise byinshi zishobora kutwigira ko, zifise byinshi zishobora kutubona ko. Ari nayo mpamvu icyo gisata nacyo ndashaka kugikomeza, ndashaka kugishiramo ingufu nyinshi cyane kuko ni ibintu nizi. Ndashaka kugikomeza kuko ni ibintu nize kandi ntahura. Hanyuma niyo umuntu atize muri kaminuza cyangwa se wiga muri secondaire, ushobora gufata umwanya ugafata amanote kuri internet. Isi ubu yaratworohereje, ibintu byose biraboneka, aho ugiye hose ushobora kuronka amakuru mu buryo bworoheje cyane, ushobora no kuronka ibyigwa mu buryo bworoheje cyane. Rero ibyo nabyo ngiye kuzobikoramwo mu buryo bwiyaguye ndabibahe. Hari gisata bita music, indirimbo n'abaririmbyi. Indirimbo n'abaririmbyi mu gihugu cy'u Burundi narabonye ko turafise impano nyinshi, turafise abaririmbyi, turafise abahinyanyura izo ndirimbo, turafise abamenyesha makuru avuga izo ndirimbo, turafise amaradiyo avuza izo ndirimbo ndetse n'amateleviziyo. Ariko hari ikintu kimwe kibuze, ese umuziki woba business ku muririmbyi, ku muryango wiwe, ku ba producer, ku bamenyesha makuru no ku ba DJ, aba disc joker, birakunda ko bishobora kuba business. Ivyo rero nivyo ngira ngo abantu batarabona shobora kuzojamwo nkagura cyane. Rero sije nzobikora byose, nzobikorana n'abandi bantu. Ubwo mwumve ko ngiye kugaruka kandi ngarutse nkomeye gusumba uko nari meze ubwa mbere, ngarutse mfise ingufu nyinshi cyane. Hanyuma narababwiye yuko rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko umuntu yigarukirako. Muri kwigarukirako rero naragize ingufu nubaka ikintu biyita home studio. Home studio ni kwa kundi umuntu akora aho ushobora gufatira amajwi, ukakirira abantu, mukaganira n'abantu kugira ngo mushobore gutanga amakuru atosoye, mushobore gutanga amakuru muri comfortable, mumeze neza. Ibyo rero iyo home studio mu minsi izaniyo ngiye kubereka, murabe ibyo nari maze mwe minsi. Ndabizeza ko kubwa amakosa nabakoreye kugenda ntabasezeye, ngiye gukosoza ayo makosa icuro 100% by'amakosa nakoze. No kuvuga ngiye kuyakosora, ndabaha ibyo mwari mukeneye byose, kuko nkuba abantu bavuga ngo intamba mu rugamba bimeze gute, ikibuga bimeze gute, basketball bimeze gute, Dinamo n'Urunani bimeze gute, inkamakuru y'Iburaya, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, ibyo byose ngiye kubizana ndabibihere neza. Amakuru sukuvuza induru mezami, gutanga amakuru sukuvuza induru. Hanyuma mwemere ko hari n'utuntu tuba turi ngaha kubarabara tumira tuzunguruka, ngiye kuza ndabahereza umunsi ku wundi. Cyo ndabasaba rero nuko mukora sabone cyangwa se subscribe kuri Papa Utamu. Mugabo ntanababwira ko iyo mukoze abonema muba mukwiye kubisangiza n'abandi, izo ni shares ndetse na like, hanyuma tukajana namwe. Nizera ko muzoryoherwa cyane. So kano kantu ndagakoze ndahantu novuga ko amajwi hariho abantu bariko baravugira hirya yanje, kubera ni mu kibanza ubona ko gihurira nk'abantu batandukanye, ariko ni kibanza cyiza by the way, ni muri Asiatique. Navyishimiye, navuze atereka nganire n'abakunzi banje, ndababwira ibyo maze nk'iminsi. Ejo murongera mu mbone, murabona ko batakibazo na kimwe mfise, ndi comfortable, meze neza cyane. Les amis, nitwa Suleimani Niyonkuru, bantazira indimbura.
abandi Papa Utamu, ayo yose n'amazina yanje, ngiye kubaha ico bita amakuru muri rusangi. Reka ndabashimire cyane muri rusangi, ndabakunda, vuba ndabereka icyo bita home studio nakoze, noneho ndanabahe n'ibyo bintu byose nabateguriye, ntibagiye ibijanye n'iki n'ibiganiro by'ubwenge. Murakoze cyane rero, nimukomeze mugire ibihe byiza cyane, mukomeze munshigikire, ahubwo mu bisangiza abandi. Nibaza ko igenekezo nabibabwiye ni rya 15 ukwezi kwa 12 2024. Kongere duhurire kuri za micro les amis, hasta la vista, je vous aime beaucoup.